ubu turiko turavuga umwimbu dufise megawate zirenga 136. Nukuvuga gushika ubu umwimbu urakwiye. Umwimbu urakwiye kirese utwo tubazo nababwiye tw'ubuhinga tushika ukabona gucikagurika. Abantu bacabibaza ngo none ko amatara kiga kandi deje yavuze ko umwimbu ukwiye. Hariho uko gucikagurika kuhari ni ibikorwa twokwita mu gifaransa optimisation. No guhuza amaparametre yazananye n'ivyuma bishasha vy'ijya gituro nivyo zeresanzwe nivyo twabisanzwe dufise. Nk'ubu hari ikintu bita cha selectivité ingene ama poste areagissa abona iko habaye pane. No kuvuga rero ivyo bikorwa nje turakora muri no minsi kugira ngo les parametres zaresanzwe ziri ku bituro vyacu twari dusanganywe na kijya gituro gishasha bibe byose bibe bimwe bikore cyo kimwe. Icyo kwa turimwo twiteze neza yuko nk'inyuma y'indwi zitatu zabaye nyinshi ivyo tuza twabihejeje. Irebe umuyaga nkuba urakwiye tuvuze umwimbu dufise urakwiye. Hanyuma kuvyerekeye cikagurika tubona muri no minsi ni cikagurika bijanye n'ubuhinga ego hariho umuhora mushasha twubatse umuhora wo mu mugambi Kamanyora Bujumbura ubandanya gushika ahanga kuri RNE uciyo gituro cyo mu Rubirizi. Rero kubera agatronso ko kuva mu Rubirizi uja kuri RNE byasaba ko duhindura umuhora rusanzwe uhari kugira tuwagure duhereze inguvu yo gutwara umuyaga nkuba uvuye muri Kabuya 16 wegura na Ruzizi ya kabiri hamwe n'uwo ndi mushasha twiteze uzova muri Ruzizi tuwa. Byasaba rero yuko gatonso tukagura. Tumaze ukagura rero kugira tukagure byasaba yuko tubanza turahiga umuyaga nkuba wava kuri ku muhora wa Gahongore aho tubanza kuwucisha. Twaca tuwucisha rero muri uwo mugambi harimo kubaka igituro ca Rubirizi, igituro kinini cyane gishasha cyubatswe mu buhinga bugezweho bigasa ko umuyaga nko tanza kuwucisha muri ico gituro. Rero ico gituro ko yari gishasha isanga gifise amaparametre cyazananye bisaba yuko ayo maparametre tuyaregra neza agahura n'amaparametre twasanga dukorera ko ku bindi bituro. No kuvuga rero ubu uko gucikagurika kuhari ni ibikorwa twokwita mu gifaransa optimisation. No guhuza amaparametre yazananye n'ivyuma bishasha vy'ijya gituro nivyo zeresanzwe nivyo twabisanzwe dufise. Nk'ubu hari ikintu bita cha selectivité ingene ama poste areagissa abona iko habaye pane. Nk'iyo dufise dukorera ko ngaha mu Burundi twasanga dukorera yari amasegonda 2 n'ibice bitatu. Mugabo bijya vyuma byazanye vyovyo byari 0,0004 seconde. Murumva ko ari bito cyane akadefo kosi koboneka nakatobari akagorane ko tuma haba ingorane ku vyuma yoyo kubera ifise umwanya muto cyane ijya poste yaca ireagissa n'ingoga igaca ikuramwo rohezo yose ikikanga ko habaye pane. Mugabo rero ubu rero turiko turafata ayo maparametre mashasha tuyahuza nayo twari dusangwe dukorerako tugira mu optimisation. Nukuvuga rero ivyo bikorwa nje turakora muri no minsi kugira ngo les parametres zarisangwe ziri ku bituro vyacu twari dusanganywe na kijya gituro gishasha bibe byose bibe bimwe bikore cyo kimwe. Icyo kwa turimwo twiteze neza yuko nk'inyuma y'indwi zitatu zabaye nyinshi ivyo tuza twabihejeje. Kira noneho nuwo muhora turiteze neza kuzoba waheze umuyaga nkuba uva mu Gahongore uzobushika utabanje guca muri ya gituro cha Rubirizi uzoza directement ushikira ngaha kuno gituro turiko cha RNE. Impinduka abene gihugu bazobona nuko bazoronka umuyaga nkuba uri stable. Umuyaga nkuba utacikagurika kuko kijya gituro twavuye ko ni gituro kinini. Rero hariho nk'amakaritsiye amwe azoza ararahurirwa abivuye kuri ya gituro cyari ya mu Rubirizi. Twovuga nk'ubu nka depart Fabrimentale izo biva hariya depart Carama izo biva hariya n'izindi zose zoza. No kuvuga rero impinduka niya twovuga nuko tugiye kuronka ibituro vyinshi bituma tugaburira abene gihugu ata encombrement ibaye. No kuvuga yuko abene gihugu azoronka amatara akwijere parametre ari ibintu bavuga by'amashite dotation ivyo tuzoba twabikuyeho. No kuvuga tuvuze mu kintu mashite dotation urabona nk'uturungika tasyo ingana na munzu
volte amajana 220. Mugabo iyo igituro kikure ya y'umwene gihugu nukuvuga za volte amajana 220 zishikayo usanga hashitseyo nk'amajana 2 na 10 hari na mbere usanga turiko turaronka 190. Mugabo kukugwiza ibituro bituma rero umuyaga nkuba ushikira bene gihugu ari umuyaga nkuba ukwije ibisabwa ata perturbation ishobora kuboneka ata mashittation ashoboye kuboneka. Ivyo twosaba bene gihugu icambere nuko bomenya yuko atakora umurete atamenyira iki. Muri no mwanya turimwo turiko turamenyira ibyo dukora umurete. Harabaye ibibazo mu maplanification y'imyaka yahera. Kuko ivyo bibazo bitahaba izi ngwane zizari gushika. Iyo bakiyumvira yuko kuva mu rubirizi gushika ngaha kuri RNE tuzokubaka ubundi muhora mushasha ushika ngaha iri bigo izingone zari kuhaba mugabo ma planification y'imyaka yahera ntibavyiyumviriye abene gihugu hari guca imihora barahubatse nico gituma ubona rero twace duhindura uwo muhora twawushira ko imirongo ibiri barusanga ari umuhoro ico nobwira abene gihugu nibumve yuko turi mu ihinduka rikomeye cyane mu itangwa ry'amatara no mu igwiza ryayo hanyuma kandi cyo nobwira bene gihugu nibamenye yuko nk'ubu twatanze imizibukiro ahantu hazoca imihora bareke kuhubaka kuko nk'ubu mwabonye aho twagiye turaca benshi twarababomoreye twahaye imizibukiro kandi muri myaka yahe baravuga yuko bari barari umuzibukiro n'ubu bariko barasubira kuhubaka nk'ubu nko mu Cibitoke twaratanze imizibukiro n'ubu bariko twumvise ko hari bamaze kuja kubaka munsi y'insinga kiraza kubaka munsi y'insinga rero abene gihugu nibumve bakurikize impanuro zitangwa n'abajeje intwaro n'abafundi nk'abatwege iyo tubabwiye duti kirazira kuja munsi y'insinga za Regidezo bavyumko kizira kubaka munsi yazo bavyumko kizira kuko nk'ubu mu vyana dutebeje wanagomba harimwo gutanga imizibukiro y'abene gihugu kandi iyi koridoro kuva ngaha gushika mu rubirizi iyo koridoro ari sangwa ihari mugabo abantu barayubaka arajeje intwaro muri ico gihe barayubatse munsi nibanabuza abene gihugu ngo areke kuhubaka rero ivyo byose biratuma abene gihugu birabagaruka ko ukuntu byatwaye umwanya munininya byatumye n'itanga ry'amatara ritagenda neza igihe kirekire iyo hakaba baramaze barakurikije nyene bategeza kubaka munsi y'imihora ntivyari gutwara iminsi ingana guta byari kuba vyaheze hakiri kare ubu turiko turavuga umwimbu dufise megawatt zirenga 136 nukuvuga gushika ubu umwimbu urakwiye kirese utwo tubazo nababwiye tw'ubuhinga tushika ukana gucika guri kandi abantu bacabibaza ngo none ko amatara kiga kandi deje yavuze ko umwimbu kwiye hariho kugwiza umwimbu hariho kutwara muri bya bituro kwitwara muri ya mihora no kubishikana ku bituro ivyo ni ibintu bitandukanye kuva ku bituro no guhereza bene gihugu distribution rero hariho mu gifaransa production transport et distribution habaye akabazo muri bimwe muri ivyo bitatu umwene gihugu urabona ko bitari kuragenda neza mugabo muri production mu mwimbu ubu ni sawa transport na distribution niyo tuko turahinyanyura neza kugira ngo abene gihugu baronka amatara ameze neza adacikagurika murakoze Irebe FM